Umva ukuri. Menya ivyiza vya kahote. Kahote ni rumwe mu mboga Imana yaremeye abantu dushobora gukoresha rukaba ruri mu migwi w'imboga zamira mu kuzimu zikagira akajumbu. Kahote rero ni rumwe kandi mu ruboga Imana yaduhaye rushobora gukoreshwa rutetswe canke rugakoreshwa rudatetswe ari rubisi. Kahote ifise ibintu nyamukuru bigize bishobora gutuma ifasha umubiri. Bwa mbere irimwo ico bita beta carotene canke provitamine A, no kuvuga ibishobora gutanga vitamine A mu mubiri wacu, ikagira ivyo bita sel minéraux canke ivyunyunyu, ikagira kandi nivyo bita fibre, ikabamwo n'amazi. Ivyo bintu bine nivyo bishobora gutuma kahote itubera nziza ku mubiri wacu. Ndabisubiramwo. Ubwa mbere ifise ico bita provitamine A canke beta carotene itanga vitamine yo mu mugwi wa A, ikagira ivyo bita sel minéraux, ikagira ico bita fibre, ikagira n'amazi. Ivyo bigatuma kahote ishobora gufasha ibikorwa bitari bike mu mubiri wacu. Icambere, kahote ishobora gufungurwa ihekenywe. Iyo umuntu ayihekenye ituma imisaya yacu ikomera, ivyo bita mâchoire zikomera, kandi ituma amenyo ku bana bakiri bato ashobora gufata mu benyigishi neza, kandi ituma mu kanwa hamota neza n'amenyo akaguma mu benyigishi kandi agasa neza. Ico ni cambere. Umuntu ashobora no kuyihekenya ikoza mu muhogo ahiciye hose ikagenda ihasukura, kuko ishobora kuba ifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri wacu. Ica kabiri, umuntu ashobora kuyiteguramwo umutobe. Umutobe wayo rero iyo uyisyeye ufasha iki? Uwo mutobe wayo kubera ko ifise vitamine A nyinshi, ifasha mu gutuma umuntu imitsi ibona isomoka canke ikazibuka, gutyo umuntu akakanura canke akaraba neza. Murumva ko kahote ari ikintu ciza Imana yaturemeye dukwiye gukunda gukoresha. Umutobe wa kahote utuma vitamine yo mu mugwi wa A mu mubiri w'umuntu iba ku rugero rwiza, gutyo umuntu ntagire ikibazo cyo kutabona neza bitewe no kubura vitamine yo mu mugwi wa A. Ico ni kindi. Kahote umutobe wayo iyo ufashe ukawushiramwo ikiyiko c'umutobe w'indimu, no kuvuga ikirahuri c'umutobe wa kahote ugashiramwo ikiyiko kimwe c'umutobe w'indimu, uwo mutobe ukawunywa, bifasha ikinure ca cholesterol kutihoma mu mitsi yacu isoza amaraso, iyo bita arterie, ya mitsi ijana amaraso mu ngingo. Kugira ngo ikinure ca cholesterol nticihomeye, iyo ukunda gukoresha umutobe wa kahote, uwo mutobe ukawushiramwo ikiyiko kimwe c'indimu mu mutobe wuzuye ikirahuri kimwe, bituma ikinure ca cholesterol kidaheza ngo gihome mu mitsi yacu isoza amaraso. Bikaba bishobora kukurinda noneho za ngwara bita arteriosclerose canke atherosclerose canke n'izindi ngwara zibangamira umutima zishobora guterwa n'ico kinure. Murumva ko kahote irimwo ibyiza byinshi Imana yayibitsemo. Ikindi nuko kahote idufasha kurinda imigera itandukanye y'indwara, na cyane imigera ya cancer. Kandi kahote irafasha no kurinda ama infection ku bantu bakunda kuyifungura canke kuyinywa umutobe. Ntibakunda kugwara infection zo mu maraso, ntibakunda kugwara infection zo mu mara. Bitewe n'iki? Bitewe nuko umutobe wa kahote ushobora kuhinduka ukaba umuti. Irarinda rero imigera y'indwara zitandukanye, na cyane n'indwara ya cancer. Murumva ko kahote ari kimwe mu bintu byinshi byiza Imana yaturemeye nayo gukunda kuyikoresha, haba mu kuyihekenya canke mu kuyinywa umutobe. Byose ivyo byiza ishobora kubitugezako. Reka twese dukunde kuyifungura kandi idufashe. Umva ukuri.